akarakina witwa K.Mbappe rote novuga no mukino wewe uno munsi agereza kuba ariko arakina ibintu vyiwe avuga ati ndeza kuba ndatsinda mugabo ni nk'umusatize nimero 9 ateza kuba ari wa musatize novuga ngo ateza kuba atsinda ibitsindo mugabo no munsi yagera abivuga ngo Jefferson umubano mwiza eko n'uwitwa novuga ngo Vini Junior ati kandi Vini Junior wanashaka ati turamenyeranye kandi ni n'umuntu mwiza n'amajambo yavuze ubwo niwe yavuze kubera ko tumaze ibisiko n'akomeye ngo ari ubucuti budasanzwe bahano do pass turiya eske ivyo yavuze hoho witwa K.Mbappe rote namwe muko mararaba inkino bariko rakina mu kibuga cyangwa inyuma y'ikibuga ubwo bucuti bwo bari bwiza hagati ya Vini Junior witwa K.Mbappe rote uko bigaragara Mbappe mu bisanzwe ibintu bya Mbappe na Vini ahanini byaje birashigwa hanze n'itangazamakuru kuruta uko byaba byarashizwe hanze n'aba bakinyi ibibera muri vestiaire hagati y'abakinyi babiri uko bumva ibintu no kwitangazamakuru ribivuga ni ibintu rimwe na rimwe usanga rimwe bimeze nk'ibitandukana kubera ko itangazamakuru ryo rivuga ibintu riko ribonesha amaso ariko nta na rimwe Vini yigeze atuka Mbappe muri vestiaire nta na rimwe bigeze bavugana nabi nta na rimwe bigeze banarabana nabi nuko zimwe muri attitude gusa zo mu kibuga zatwereka zikavuga ngo aba bantu babiri bashobora kuba batumvikana n'itangazamakuru rikagira ico rivuze rigomba kubagiranye navuga ko ibinyoni bibiri bikomeye iyo bihuriye mu cari kimwe abantu benshi nibo bumva yuko bishobora kubana nibaza ikintu cyacanishijemo Neymar Junior n'umugabo witwa Lionel Messi saba abagabo bwabo ku ruhande rwabo nguko baba bari muri vestiaire kubera ko barabakinyi bakundana mugabe cyabacanishijemo ry'abayitangazamakuru ryajirandika rivuga ngo eske umustar ninde nindakomeye kuruta uwundi aba ugasanga rimwe na rimwe bagomba gusa n'abagomba kuvyerekana mu kibuga ukabona ko ariko bakinana neza ariko Neymar rimwe namaka agaja mu bitangazamakuru akabona ngo uwo muzi Neymar yakinye match nziza kuruta Messi ninde mwiza kuruta muri bano babiri itangazamakuru ikaba rigereranya uko nyene bitangura guca no muri Neymar Junior atangura no nyene kuvyibaza karavuga ngo eske ninde mwiza hagati yanje na Messi ku buryo novuga ngo vyaje no gutuma ava muri club ya Barcelona Messi anamubwira amubaza ngo wifuza kuba umukinyi wa mbere mwiza ku isi ndagufashe kumuba mugabo Neymar Junior akumva yuko adakeneye ubufasha bwa Messi kugira ngo abe umukinyi mwiza rero bavuga ko nivyo ahanini bigomba kuba muri Madrid sivyo Vini na Mbappe biyumvamo canke bariko barakorera nta na rimwe Mbappe yigeze avuga ngo Vini aranduta nta na rimwe Vini yigeze avuga ngo Mbappe aranduta kanatsinda ni Vini yahamagaye Mbappe ngo muri club ya Madrid kugira ngo udufashe turabiye ko twoba equipe nziza cyane kurutaho tunatahukana ibikombe rero uguhangana kuri hagati ya Mbappe na Vini kuri mu itangazamakuru je nabonye nivyo Mbappe afise attitude yiwe uko yitwara iyo dasenze igisindu ukabona ngo abandi bariko baratsinda mugabo simaga ngo ndabinezererwe cyane gose kuma Cristiano yarameze mugabo ukabona ngo Vini wewe muri entraînement bariko baratwenga biruka bagira iki bafyinata ibintu nibi ukabona ko atakibazo gihari Mbappe mu miseze yanditse nako yavuze amajambo bamubaza ku vya Vinicius Junior aravuga ngo jewe nzokwama mu bwato bwa Vinicius Junior ni nyuma yuko yashize kuri story yiwe Instagram avuga ngo Vini mu bwato bwawe muvukanyi wanjye amajambo atandukanye nyuma aratangaza aravuga ngo jewe nzokwama mu bwato bwa Vinicius Junior bimvikana ngo simbangamiwe no kuba mu gitutu ca Vini mugabo itangazamakuru ico riko riratuzanamwe nuko rigomba kwirikana ngo Vini uruhande rwawe nuru Mbappe uruhande rwawe nuru nkaho menga ni koke ariko bitangaza mu kibuga je navuga ko rero ibya Vini na Mbappe nukubirindira uko bizogenda mugabo je kubwanje uko ndiko ndabibona ni nkaho mubano nivyo mu kibuga utari kurakunda kwa Vini na Mbappe bivanye na style doje bakinamwo ariko ugerageje kuraba uko bakina mu kibuga niga kubona Mbappe ngo afashe ballon ngo kubera ko Vini tudafitanye umubano ndamwimye ballon ndayijanye hamwe kumwe twabona nka Cristiano par exemple mu Manchester United wabona yidoga Marcus Rashford ramwe mu mupira nakaramwe mu mupira nakaramwe mu mupira ukabona umukinyi kubuje tinda kagira decouragement canke bimwe vy'abakurira Lewandowski na Lamine Yamal kubuje batinda bagashwana mu kibuga uko ndiko ndabibona muri Madrid ntibiba Mbappe iyabona Vini ahagaze neza aramuha ballon Vini iyabona Mbappe ahagaze neza aramuha ballon ikintu cyonyene gipfa nuko uza gusanga karite z'ivyo bakina mu kibuga zigora kubahuza ugasanga navuga Mbappe kubijanye no gutanga amapasi biri hasi ugasanga Vini kubijanye no gutanga amapasi biri hasi nivyo novuga je kubwanje bisa nivyo none umubano wa Mbappe na Vini hande kubijanye ni nuko bifata cyangwa uko bitwarana imbere ya umwe imbere y'uwundi urabona ko womenga nta kibazo na kimwe gihari umubano wa Vini na Mbappe ni mubi kuvyo twe tubonesha amaso mu kibuga bivanye kumbure n'ukuntu usanga bataritora neza
usanga Vinicius Junior hari ukuntu kenshi ukunda gusanga we aca ku ruhande rwa ruguru ugasanga Mbappe yamusanzeyo. Ivyo biri muri bimwe bituma twebwe abantu tubibonye uko tuca tugeze kuja mu itangazamakuru canke abitangazamakuru nyinshi kumva ziko ziratangaza zivuga yuko umubano wa Vini ndetse na Mbappe atari mwiza cyane. Ariko nagiye na kimwe turumva yuko inyuma y'ikibuga ko habaye gushamirana hagati kwa Mbappe na Vini. Nta na gato. Nta musi numwe turanavyumva nkuko kumbure rimwe tuvyumva ku bandi bakinyi canke nta musi turabona bashwanira mu kibuga nkuko twabibonye hirya ejo kuri Pedro Gonzalez ndetse no mu kinyi Ferran Torres. Twarabonye bishurana amajambo mu kibuga nkaho umengo bapanitse ibintu ntibimeze neza. Bijya bintu rero iyo tukabibona kuri Mbappe na Vini nizere yuko amajambo yo yari kuvugwa ari kubarenze ngaha. Ariko rero novuga ati ivyo twe tubonesha amaso kenshi bana basore babiri bakunze kuba bagerageza kubigwanya babicishije ku ma Insta story yabo ugasanga Mbappe yanditse avuga ngo ati jewe ndi mu bwato bwa Vini nkuko muhejeje kubivuga mu kanya ukumva Mbappe yagiye ku binyamakuru akavuga ati Vinicius Junior numwe mu bakinyi tubanye neza cyane numwe mu bakinyi babizi neza cyane numwe mu bakinyi mu Real de Madrid ufise beza gose ugasanga Vini nawe nyine aragiye ku binyamakuru aravuze ati Mbappe n'umukinyi mwiza cyane turamufise turamwishimiye twizeye ko tuzotwara ibintu byinshi cyane tubifashijwe na Kylian Mbappe tukabona ni babakinyi mu matangazamakuru ndetse ku mbuga zabo bakoresha ni babandi bategereza kwereka abantu ndetse no kugwanya ikintu kigena kivugwa ngwa yuko umubano wabo atari mwiza. Je novuga ati rero muri rusangi bugingo tutarabona bako barashamirana mu kibuga bako barashwana canke bishwana nabi canke inyuma y'ikibuga canke muri vestiaire novuga ati biragoye cyane ko twokwemeza ijana kwijana ko umubano wabo ari mubi nivyo abakinyi bashobora kuza ugasanga mu kibuga hari Bradafere bagomba kwerekana Mbappe akagerageza kwerekana ko ari we yari mwiza cyane gusumba Vini akagerageza kwerekana ko ari we yari mwiza cyane gusumba Mbappe ariko mu gihe bitaraca mu majambo ngo twumve ko bashamiranye twumve ko bishuranye nabi biragoye cyane kuvyemeza ijana kwijana ko umubano wabo atari mwiza. Ati biragoye cyane kushura kuba tuvyemeza yuko umubano ruvuga ngo atari mwiza hagati y'uwitwa Vinicius Junior n'uno mukino uvuga ngo azwi izina rya Kylian Mbappe rero karamaze ko yivugana uvuga ngo mu kiganiro uvuga ngo karatanga avuga ko witwa Vinicius Junior ari amakino uvuga ngo kuno munsi ari karerekana ko ari umukinyi bagiranye uvuga ngo ibihe bidasanzwe cyane cyane uvuga ngo muri uno mwaka wa 2025 cyangwa saison 2025-2026 ariko kandi nyene Kylian Mbappe rote ntabwo yavuze ku majambo witwa novuga ngo Kylian Mbappe wenyene abandi majambo yavuze kuri mugenzi wiwe asangwa akinira equipe yitwa FC Barcelona ndavuga yitwa Lamine Yamal aho yagiye kubavuga amajambo avuga ati Lamine Yamal abantu bavuga cyane ku buzima bwiwe bwite ariko ribaza ko bakwiye kumureka agatekana kubijanye n'umupira w'amaguru ni umukinyi akomeye ariko mu buzima busanzwe ni umwana afite imyaka 18 akara amajambo novuga yavuze witwa Kylian Mbappe avuga ati buri witwa Lamine Yamal abantu bashaka ko kuramubona mengo no mukinyi uvuga ngo abantu bakamuvuga ko amajambo ariya ati mugabo ati witwa Lamine Yamal no mukinyi uvuga ngo mwiza cyane mu kibuga atari ko mu buzima busanzwe no mwana w'imyaka 18 ano majambo yavuze Patrick witwa Kylian Mbappe rote uraza kuba yahwishije imeze gute uza kuha agaciro kameze gute kwitwa uvuga ngo ndavuga ngo witwa Lamine Yamal bigaragara ko yavuze ati numukinyi mwiza bamuhigiye cyo gukina ati mugabo buriya kwibuka yuko witwa Lamine Yamal uko bibiri kose nyuma y'ibindi buzima bwose avuye mu kibuga bari umwana imyaka 18 cyane amajambo menshi cyane gose n'umugabo Kylian Mbappe Lotini yavuze arabango Lamine Yamal ati nibaza ko yerekana ko afitiye urukundo rwanyaga umupira w'amaguru kandi ico ni kintu nico kintu adakwiye gutakaza gukunda cyane urukino arabango nko kubandi bose burya n'ubuzima bwiwe bwite ati abantu bavuga byinshi ku buzima bwe bwite ariko nizera ko bakwiye kumuha amahoro bakizera ko bishoboka ko kuba uba umukinyi w'igitangazo kiri ku myaka 18 ati abantu bose kuri iyi myaka barakora amakosa barakora ibintu byiza n'ibintu bibi mu mpera azokwigira ku buzima bwe ibyiza kuri we nibibi aravuga ngo twe dukwiye kwibanda gusa kuvya akora mu kibuga kuko ibibera inyuma nta gaciro bifise kiretse yari ibintu biri seriye cyangwa bishishikaje ati mu byo kuba umukinyi mwiza n'umukinyi afise impano irenze cyane kandi ndamwipfurije amahirwe mu nzira yiwe ariko akurikira no kuvuga
none mukinyi novuga wa Real Madrid je navuga ko mwiki gihe turiko turumva umubano mwiza hagati y'abakinyi ba Real Madrid n'abakinyi ba Barcelona ku mpamvu novuga hanze y'ikibuga kumva ko biroroshe ko umukinyi wa Real Madrid avuga ko umukinyi wa Barcelona ari umukinyi mwiza biroroshe ko umukinyi wa Barcelona avuga ko umukinyi mwiza na ko Real Madrid ari mwiza bikoroha ko umwe bamubaza ngo umukinyi wa hariya ushobora kuzana muri club yanje yakaba yo nako muri iyi club umukinyi wa Real Madrid usinyisha muri Barcelona yo bande akamuvuga ukumva ngo umukinyi usinyisha muri club ya Barcelona n'umukinyi wa Real Madrid yininde akamuvuga ugumva neza ngo ubu bya bindi byuko atabakire no kumuvuga novuga akumucisha mu kanwa byaramaze gusa nibihagarara ubu abakinyi basa naho menga bariko barumvikana cyane novuga ko ni rimwe mu majambo no kwita meza ya Mbappe yavuze kuri no mukinyi mwiza wa Barcelona yitwa Lamine Yamal asobanuye byinshi kubera ko avuze nabonye yanavuze n'ibya Vini mu buryo nyene ukuntu ariko kumva neza ngo arashaka kuvuga kura kugwa mu mukinyi bya bindi Cristiano avuga itangazamakuru gabanyugwa mu kumukinyi mureka kore mu kibuga muravye ariko aratanga hanyuma ibindi navyo by'ubuzima bwe bwite mu manze mu byehoze kugira ngo ntimumuremere mutume ubuzima bwe bwononekara kubera ko aburyo umustar kimwe mu bintu bikunze kubakora ko abastari bose nuko ubuzima bwiwe bwite bw'indani buba bwamaze gusohoka bukaja hanze mu itangazamakuru hari n'uraho mu Rundi nabonye mu minsi heze nibaza ko abanyamuziki baca bamwumva ashobora kukwitwara akavuga ngo ndakwitwariye kubera ko wafashe ubuzima bwanje bwite ubutereka hanze rero navuga ko ubuzima bwite bw'umuntu hari gihe bushobora iyo bwinjiye mu bintu by'abastar cyangwa se mu itangazamakuru bushobora kuba ikintu kimeze nabi cyane gose ku mubano hagati y'abantu ndetse bukaba n'ikibazo cyane gose kuri de façon mentale ku muntu navuga nimba ari ibintu byishira Lamine Yamal nuko aje ahantu bose bakavuga ngo indero yiwe iri hasi bafise programme y'abigeme ibintu bitandukanye biriko biravugwa ibi byose ugasanga biraza bigafatana na performance zo kibuga bikamwica kandi bikicwa na babandi bari mu itangazamakuru cyangwa se bamwe bamukurikiranye kubera sport batamukurikiranye kubera ubuzima bwo hanze nuko novuga ku majambo novuga ngo yagiye kuba ariko aravuga ndavuga ngo witwa Kylian Mbappe avuga ko witwa ndavuga ngo izina rya Lamine Yamal ariko kandi tuva kuwitwa ndavuga ngo Kylian Mbappe ku majambo yavuze ariko twinjiye ku indi dossier ndavuga ngo idasanzwe ikiravuga kuwitwa Kylian Mbappe na kuwitwa Lamine Yamal ikiravugwa nuko Lamine Yamal kugeza muri kano kanya kandi amajambo ariko aramuvuga nuko nkuko tubikesha imyamakuru uvuga ngo bitandukanye bivuga ko ngo ekipe yitwa Paris Saint-Germain ngo yoba yiteguye cyane gutanga imiliyoni 230 ubwo bamusinyisha bamukura muri ekipe yitwa FC Barcelona bamujana muri ekipe ya Paris Saint-Germain aho anashaka ashobora kuba mu gihe byo binakunze ashobora guca kora remonte ashobora kuba akora ivyo witwa navuga ngo witwa ndavuga ngo uno muhungu Neymar Junior we yagiye kuba ava muri ekipe yitwa FC Barcelona aja muri ekipe ya Paris Saint-Germain yaguzwe miliyoni 220 bavyibuka ko yari 2017 rero kugeza muri kano nuko biko biragaragara ko ngo muri ekipe ya Paris Saint-Germain ngo naho tubona umwana muto yitwa Lamine Yamal 18 ariko arerekana ko ari umukino w'igitangaza kandi afitiye akamaro gakomeye cyane muri ekipe yitwa FC Barcelona ngo ekipe yitwa Paris Saint-Germain nayo kuri abatwaye bakibatandukanye witwa Lamine yabatwaye yitwa Lionel Messi ibatwara izina ryitwa Neymar Junior ibatwara n'andi bakivuga batandukanye ngo kuri no munsi ekipe yitwa Paris Saint-Germain igomba gufata ngo igende ibomore amabanki yose ashoboka ari mu barabi wabo ngo izana miliyoni 230 ngo hama izane umukinyi yitwa Lamine Yamal imuzane muri ekipe yitwa Paris Saint-Germain aze ko akinira abakinyi batandukanye nka Ousmane Dembele Dembuzi abo ba Desire Doué n'abandi batandukanye rero ngo kugeza muri kano kanya nuko biko biravugwa yusto no munsi ano majambo ko tubona ari inyamakuru kimaze kuberega kimaze kuvuga amakuru ko uno mwana imyaka 18 kararondegwa n'ino ekipe yitwa Paris Saint-Germain kandi akaba badomye ko vuga ati turaza kuba tumutanga ko amafaranga ashika ku miliyoni 130 uno munsi umwana yitwa Lamine Yamal biraza ko bikunda ko ava muri ekipe yitwa FC Barcelona tukamuna yekeje muri ekipe yitwa Paris Saint-Germain ico kintu mubibona mu ishusho imeze gute biraza ko byoroha ko agenda akava kwa Barca yerekeza kwa Paris Saint-Germain novuga ati no mugwa Paris Saint-Germain numwe mu migwi wamyugirirwa amahirwe cyane yo gusinyisha abakinyi bafatwa nk'abakinyi
ngenderwako cyane mu mugwi wa FC Barcelona uhereye kuri ba Ronaldinho Gaucho numwe mu bakinnyi ari umukinnyi mwiza cyane afashe no mu mugwi wa FC Barcelona ariko vyarakunze yuko Paris Saint-Germain musinyisha mukuye muri ya FC Barcelona iramutwara muri Paris ariko kandi turagaruka kuri Neymar Junior numwe mu bakinnyi beza cyane FC Barcelona rifise yabona nkaho mengo ni kazoza ku mugwi kandi afise vyinshi azotanga muri no mugwi wa FC Barcelona na vyinshi azotsindira ku giti ciwe bivanye n'ibikorwa ariko arakora cyane muri no mugwi FC Barcelona ariko biza kurangira uno mugwi wa Paris Saint-Germain umutwaye turagaruka kandi kuri Lionel Messi nk'umukinyi byari bigoye cyane kumva ko yova mu mugwi wa FC Barcelona byari bigoye gose kumva ko Lionel Messi yova mu mugwi wa FC Barcelona ahubwo byanagaragara yuko Messi ni umwe mu bakinyi batanguriye mu mugwi wa FC Barcelona kandi bazonahereza kariyeri yabo muri no mugwi wa FC Barcelona ariko biza kurangira umugwi wa Paris Saint-Germain mugarutse kandi ukagira amahirwe yo gushobora kumusinyisha eski ayo mahirwe Paris Saint-Germain bashoboye kugira kuri ba Neymar kuri ba Ronaldinho ndetse no kuri ba Lionel Messi bashaka kwagira kuri Lamine Yamal nico tugaruka kwibaza nivyo turumva ko Paris Saint-Germain iyo bagovye gutora umukinyi bakwe muri FC Barcelona baragegeza bagatanga igifovye c'amafaranga atari make uno munsi bariko barategura kubikinga rekoro yabo nyene bwabo bakoze kuri Neymar Junior ku mafaranga angana ku miliyoni 222 batanze uno munsi bagomba kuyarenza ko ayasumbayo kugira ngo bikunde basinyishe Lamine Yamal ariko kanatsinda ngarutse nkaraba mu buryo bwakunze kugira ngo basinyishe abo bakinyi bwaba buryo bwahe Ronaldinho Gaucho yabaye umukinyi mwiza